Turongeye kubaha ikaze abakunzi b'ibiganiro byacu. Uyu munsi twaba twifuje kuganirira hamwe imwe mu ndwara z'igitsina gore iyo bita mu Gifaransa dysménorrhée. Ni indwara ahanini ifata igitsina gore kandi igakunda gufata n'inkumi zimaze kuja mu kwezi. Ni igitsina gore mugabo gikuze bamaze kuja mu kwezi. Iyo ndwara bayita dysménorrhée. Iyo ndwara rero imeze gute, ifata gute, ibimenyetso biranga niyihe, mbega bivugwa gute? Ivyo nivyo tugomba turabire hamwe muri iyi minota mikenya. Ubwa mbere ubutinyanka bugira ibibazo byinshi byo bita ama complication menshi, ariko uno munsi nashatse ko tuganira kuri ico kimwe kuko arico gigowe cyane abayagitsina. Indwara ya dysménorrhée rero iri mu migwi ibiri. Hariho dysménorrhée primaire, nuvuga ngo ni igihe umuntu aribwa akababara cyane ari mu butinyanka ariko atabivyimba afise, ata syndrome kystite afise ovarie yoba tuvyimba twa turi muri karya gasabo k'imbuto z'abakenyezi. Igihe cyose rero aribwa atabivyimba afise, ata mu dusabo tw'imbuto ata kibazo afisemo, niyo bita dysménorrhée primaire. Hakabana dysménorrhée secondaire, yoyo rero igufata igihe cyose ukababara uri mu butinyanka ariko isanga ufise n'indi ndwara ivyihetse inyuma yo twita amafibrome, usanga ufise ibivyimba mu gitereko cyangwa se ufise amakyste mu dusabo tw'abakenyezi. Aho naho iyo harimo utuvyimba hakaba harimo ibivyimba binini mu gitereko ari twinshi, tumwe twinshi cyangwa se bikenyi cyangwa se kimwe, ivyo byose birashobora gutuma umuntu uburibwe bwiyongera. Rero niyo bita dysménorrhée secondaire. Muti none iyo dysménorrhée cyangwa se iyo ndwara y'abakenyezi ifata gute, mbega iterwa niki, mbega umuntu yivura gute? Icambere tugomba kumenya mu bituma iyo ndwara ibaho, ntabwo ari karemano, ntabwo abakenyezi bose baribwa, ahubwo ni ibituma bigera kuri biteye umuntu ashaka kubabwira bigera ku 8 bitera iyo ndwara. Kimwe mu bitera iyo ndwara bwa mbere nico bita puberté précoce, ni igihe watanguye kuja mu butinyanka ariko ukaja mu butinyanka ukiri muto, munsi y'imyaka 9. Hari abantu baje ku myaka 7, ku myaka 8. Igihe wagiyeyo hakiri kare ni ngombwa ngo izo ngurane zigushikire igihe uzomaze kuba ugeze mu myaka ikuze. Ikindi nico bita situation stressante, ni igihe cyose uba mu bintu by'amabi kubabaza. Igihe tufatanye n'abari umukenyezi yamafise ibibazo, umugabo nta relation, umugabo nta mwambika, nta mwitaho, nta mukunda, aramuvanga n'ibindi byinshi cyane ibibazo byo mu ngo, ibyo birashobora gutuma umugore agira ikibazo cya dysménorrhée. Ikindi kandi ishobora kubitera ni igihe ari umukobwa nawe usanga abuze nk'amara y'ishure, abavyeyi ntibamwitaho, abavyeyi bamabashwana, abavyeyi baratandukanye, akamana ibibazo bitagira inyishu. Ivyo birashobora gutuma umwana w'umukobwa nawe agira iyo ngorane ya dysménorrhée. Ivyo rero ni impamvu izibitera. Iyindi mpamvu ikomeye nico bita ibintu abantu gukoresha ibintu bivuye mu isukari, cyo bita amasucrerie. Igihe cyose ukoresha ibintu bivuye mu isukari kandi ugakoresha byinshi, bikora iki? Bituma pancreas ikora icyo bita insuline nyinshi. Iyo imaze kwisukamo rero hari akantu bita glande sérénale kaba hejuru y'ifyigo. Glande sérénale iba hejuru y'amafigo, ikikora inkabuzo z'ubwoko bubiri. Iyo nkabuzo, izo nkora z'ubwoko bubiri, imwe yitwa adrenaline, iyindi yitwa cortisone. Izo iyo zisutse mu maraso zica zituma umubiri ukora icyo bita iyo no kwita ngo ni yindi nkabuzo yitwa prostaglandine nyinshi ikajya mu maraso. Umuntu acaribwa kandi ukaribwa cyane. Nico bituma rero abantu bafata ibintu by'ibisukari byinshi, amagato, amakeki, icayi, amasukari, amayawurute n'ibindi byinshi atari byiza kubifata kuko navyo bishobora gutera ingorane, bituma prostaglandine igwira mu maraso igata. Icyakane ni ingaburo ikenye. Mu bintu dufungura hari icyo bita vitamine C, hakabaho vitamine B6, hakabaho magnesium. Ibyo bintu bitatu iyo bihuriye mu mubiri w'umuntu bituma bigabanya prostaglandine mu maraso, bigatuma umuntu ataribwa. Ikindi ni mu cyo twita monotonie alimentaire, n'abantu baguma bajya bya bindi. Hari abantu bajya ifungwa zo mu karere, ugasanga ngo twino tutari ubugari ntitwobaho, utari umuceri ntitwobaho, ugasanga niyo njya yabo bamakwirobe, bamakubugari bw'ikivunde, bamakumukeri udahinduka. Iyo wama ufungura ifungurwa imwe idahinduka, ituma bya bindi two turarondera ya vitamine C utaronka ya B6
n'abantu kandi bakunda cya gatandatu, impamvu ya gatandatu n'abantu bakunda gufungura ibifungurwa bakaronka les graisses animales zikunda kubamwo cya kinure LDL kibi. Icyo rero cholesterol mbi iyo umuntu ayironse mu nyama irashobora kumuzanira umukenyezi cyangwa igitsina gore ingorane. Utiyizana gute? Mu nyama habamwo icyo bita acide arachidonique. Iyo acide rero nayo irongereza prostaglandine mu maraso. Iyo acide ikunda kuboneka ivuye mu mavuta y'ibikoko, mu binure by'ibikoko, iragenda ikongeza prostaglandine bigatuma umukenyezi yiyagiye mu butinyanka ababara cyane. Ikindi ni icyayi cyo musaya mubizi kenshi abakunda kwigana tubagira yuko icyayi gikunda kuba gifise uburozi bitwa teine na teofiline na teglomine. Ubwo burozi ba mu cyayi nabwo ni bumwe mu busongera isibe bugatuma prostaglandine igura mu maraso. Ivyo bigatuma umuntu yongera gute? Yongera ababara. Itabi nuko no mu itabi naho nyene harabamwo uburozi bita benzopyrene nabwo bwongeza prostaglandine. Ivyo hamwe n'ibindi nibyo twashoboye kwegeranya, nizo mpamvu nkuru zituma abakenyezi bagira gute? Baribwa mu butinyanka. Muti none igihe abantu baribwa mu butinyanka, mbega umuntu yamenye gute ko afite iyo ngwara ya dysmenorrhée? Ifise ibimenyetso biranga navyo nyene bigera mu 8. Ikintu ca mbere kiranga ni ukuribwa cyane munsi y'umukondo hamwe no mu kayunguyungu ngaha mu mugongo. Icya kabiri kiranga nuko umuntu kenshi iyo amufashe abira ivyuya byinshi cyane, ugasanga ariko arabira ivyuya byinshi cyane. Icya gatatu aragira icyo bita nausée, abandi nabo bakanavomisa, abandi bagira diarrhée, abandi nabo bakagira icyo bita insomnie, ugasanga ntatira ronka, abandi bakabura appétit yo gufungura. Ivyo hamwe n'ibindi nivyo biranga ko umuntu afise iyo ngorane ya dysmenorrhée. None iyo dysmenorrhée y'abakenyezi n'abakobwa bakiri bato mbega twivuza iki? Mu biremwa Imana yaremwe yasizemo imiti idasanzwe izogenda idukiza mu bintu twagiye duhura navyo bivanye n'ingorane ziri muri iyi si. Imana navyo yaciye turemera ibintu bizodukiza, bizotubera imiti, bizodutabara, bizoturuhura cyane yuko mu ijambo ry'Imana muri Zaburi 145 umurongo wa 14 haravuga ngo Imana niyo ihetamura abahetamye kandi ikemesha abagize gute? Abantu bose bari bahitamye. Kubera yuko Imana ari umunyembabazi, kubera yuko Imana ari umunyakigongo, iratwemesha ikaduhetamura bari bahetamye. Ushobora guhetamishwa n'ingorane, ushobora guhetamishwa n'ibibazo, ariko Imana yashize mu byaremwe bishobora gutuma twema. Rero umuti wayo n'uwuhe? Umuti wa mbere kw'iyo ngwara ni ugufata igisura ukagiteka, wakati ibiko bibiri ukabiteka mu litiro ry'amazi, ukanywa ico gisura nk'icyayi, kandi ukakinywa 3 ku munsi, mu gatondo saa no ku mugoroba, ukabigira akamenyero. Iyo ubikoze iminsi 3 imbere yuko winjira mu butinyanka biragufasha umusubira kuribwa. Kabiri ni ugufata ugafata ibumba ryera canke rya jaune de préférence, ukagira cataplasme d'argile n'ukuri shira mu mazi, ukayora amashi 2 cyangwa 3, ukayagira nk'agatsima ko bwari bw'imyumbati, noneho ukashira ku kibabi cishu ubishoboye, ishuri ryo mu isoko, ugagenda uhoma ko ayo mashu ariko iryo bumba, noneho ugacushira ko bande ugahomesha ko, ugashira ku rukenyerero rwose, ukuza ko iryo bumba rihamara isaha cyangwa isaha n'inusu. Noneho rimaze kuri marisa ukarikurako saa 7 ugasubira kandi ugakora no ku mugoroba ugakora. Ubwo niko ndavuga ko badafite akazi batonda ko buri munsi, ariko abatonda ko kazi bashaka kurishira ko mu gatondo no ku mugoroba. Iryo rirashobora gufata ibumba rifite ubushobozi bwo kwinjira indani, niyo ufise ibibyimba ikagira gute? Ikabiyongesha, ikabikamura byose, umuntu agasubira gakira akamererwa neza. Icyanyuma, umuti wa nyuma ni amazi. Imana yaduhaye amazi kwiyongeramwo ikindi kintu nuko agira ubundi bushobozi. Amazi rero iyo yashizemwo cyo bita sel marin, umunyu wa gikukuri, akayiko gatonyi, ugashiramwo n'ubuki, ugashiramwo n'indimu. Ivyo byose biragufasha kugira ngo ya ndimi iragenda ikagabanya ya prostaglandine ibiri mu maraso, none bigatuma umuntu ataribwa. Imana rero idufashe, iduhe kumenya ko Imana yaduhaye ibintu byiza bishobora kudufasha mu buzima bwacu, natwe tubyiteho, tubikoreshe, tugira amagara mazima. Uvyumva wese abibwire n'abandi. Imana ibahe umugisha. Nubugirirwa bake kumenyu